ubwiza bw'Imana kugira special nimba ubyizera uvuga uti amina. Haleluya. Indwi twagize ibihe byiza kandi indwi dufise intahe nziza, intahe zikomeye zaba Imana yagiriye neza, haba mu rushengero ngaha, haba abari kuri internet bakurikirana. Imana yatugiriye neza muri ndwi mu rugezo, kandi nkuko twabivuze kwa Mungu heze, amasengesho twayajemo bidasanzwe byari mu nteguro, ari ikintu mpemu yera ashize mu mutima wanje, turagipartaja kwa Mungu heze, murayitaba, kandi Imana ibihererwa icubahiro iciri kirakora hagati yacu. Haleluya. Kubwanje iyi ni saison canke iki ni gihe numva Imana iri kirakora, kandi Imana iri kirabohora abantu. Haleluya. Kandi igiye gukora ibikomeye, iri kirakora ibikomeye hagati yacu. Bibiri ivuga ngo tubayeho mu kugira ico twiteze. Yesu ashimwe cyane. Tubayeho mu kugira ico twiteze, ntitubanye n'Imana nk'Imana itagikora, ariko turafite ico tuyiteze ko mu buzima bwacu, mu mibereho yacu. Kandi sinkekeranya nkuko muri indwi hari Imana yagiriye neza, abo yakijije ingwara, abo yabohoye, abo yakijije agahinda, abadushingiye intahe bose, abo yakijije ingwara. Ivyo byose ndumva ari intango y'ikintu gikomeye Imana igomba gukora muri iyi minsi turimo ku buzima bw'abantu benshi. Haleluya. Kubw'ivyo Imana ihabwa icubahiro. Naryohewe mu mwanya wo gutazira, kuko indirimbo zadutwaye mu kwiyumvira canke mu kuvuga ku bushobozi bw'Imana canke ku nkomezi z'Imana. Kandi vy'ukuri ndabahamagarira cane kutaririmba gusa, ariko kuba urabizi indirimbo nyinshi turirimba ziba zirimo amajambo yo kwizera. Indirimbo nyinshi turirimba zirimo amajambo y'Imana tuba turiko turatura, kandi amajambo y'Imana twatura arafise ubushobozi. Haleluya. Ntukenewe umwanya wose ko urinda guhurambikwa kw'ibiganza. Mu myanya yo gutazira Imana irashobora kubohora abantu, kandi ihora ibikora. Haleluya. Ariko ibi ndabivuze cane ku muntu abatamenyereye umwanya ungana nk'uku wo guhimbaza no gutazira muremure. Ushobora kuba warerewe canke wakuriye mu ishengero canke wabaye mu ishengero, imyanya nk'iyi itabaho, kumva umenga ni imyanya ikubanye miremire ikanakurambira. Ariko ndashaka kugutera intege ndakubwira ngo iki nico twaremewe guhimbaza. Uravyumva, nico tuzokora mu ijuru, tuzohimbaza Imana, nta kindi tuzokora. Haleluya. Tuzovuga ubukuru bwayo. Kenshi mu gushira izina ry'Imana hejuru bigutera gukura amaso yawe ku bunini bw'ibibazo n'ibitero biri mu buzima bwawe, bikubaka ukwizera kwawe. Umwanya wo gutazira nkuko nabivuze kwa gatanu, naho ntaciye muri ako gace kwa gatanu, ariko imyanya yo gutazira ni imyanya yo kugira gute, yo kwiyubaka, kuko izi ndirimbo zitwibutsa amajambo akomeye ahagaze muri Bibiliya, tukayavuga tukayahagararako bigahindura. Nico gituma rimwe iyo muri mu myanya yo gutazira mumva hari ikirere c'ukunesha, hari ukukomezwa wakomejwe, hari ukuremeshwa kwabaye mu buzima bwawe, atari uko hari umuntu yakubwiye amajambo. Nuko izi ndirimbo n'amajambo y'Imana, turirimba amajambo y'Imana, tuvuga ukuri ko mu ijambo ry'Imana. Yesu ashimwe cyane. Rero iyo uri kuraziririmba, naho zaririmbwe n'abandi baririmbye akaba aribo bazikompoje, uravyumva, ugomba kuziririmba nk'izawe, ukiyapopriya amajambo bakoresheje, nawe ukemezanya nabo muri uko guhimbaza, ukavuga ati uku n'ukuri. Ariko kandi ndakubwiye ngo mu myanya nk'iyi aba ari imyanya yo kubohoka, yo kugururirwa no kuvugana n'Imana. Ni kenshi jewe tuba two turatazira gutya canke naho no bandiko ndiyumviriza indirimbo, kubera amajambo abarimwo, kubera meditation ibiri autour y'ico kintu, kumva Imana nikira kuvugisha, kumva Imana nikira gukomunika ibintu. Kubera iki? Kuko Bibiri ivuga ngo asagaje avyagiye mu mashimwe yabera. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Rero iyo tuba tuko turahimbaza, ntituba juste turiko turaririmba, ariko tuba turiko turanavuga ukuri, tuba turiko turatura ivyizerwa vyacu, ivyo twemera, ivyo twizera. Haleluya. Amina. Bwana sifiwe sana. Ku munsi wa Mungu uheze nigishije ko Imana igomba gusuka agafu mu masahani yacu. Utari uhari sinza gusubira inyuma,
ariko kandi numva uno munsi muri uwo mutima nyene tuvuyemo wo gusenga numva mshaka gushiraho precision siko canke nshaka gushiraho canke nshaka kwevolua muri iri jambo no kurivuga mu bundi buryo. Umutwe w'amajambo no munsi tuza kwiga ijambo rivuga canke umutwe w'amajambo yitwa Réclamations. Réclamations canke gusaba ivyacu, gusaba ivyacu. Iyo tuvuga réclamation mu mashuri murabizi hari gihe bakurenganya mu manota ukagenda ukavuga uti mwigisha wihenze, ndiko nsaba aya manota ayo nkwiriye nayo, warihenze, raba ivyemeza n'ivyo. Siko iri jambo ndashaka kurivuga ko uno munsi muri uyu mutima, kuko ico numva amasengesho canke ahantu turiko turagenda, numva nshaka gushiraho urufatiro rumwe n'iciyumviro gihagaze ku cijambo ry'Imana rivuga, kugira ngo bidufashe muri iyi minsi y'amasengesho kumenya indwi kurikira tugiye hehe. Tudashoboye guheza kuvyiga ko tuzobandanya mu ndwiza, Imana itwemereye tuzobandanya mu ndwiza kuri iyi suje nyene, siko. Ariko ndashaka kuvuga gato kuri kino kintu. Iyo Bibiliya ivuga kuri iri jambo, ndashaka gusoma passage nibaza sinayiteguye, ariko muze kundonderera, sinayibahaye abo kuri écran, muwe murandonderera Jean 10:10, narayivuze gato muri ino ndwi, Jean 10:10, siko. Ni muze kundonderera iyo passage, ndaza kubasaba muyishireho, ariko ni jambo nshaka guhagarara ko n'introduisa canke mvuga kuri iri jambo tugomba kwiga ko uno munsi. Haleluya. Uno munsi ikintu nshaka guhagarara ko cane, ndashaka kuvuga ku kintu kijanye n'umusuma. Kwibwa ni ikintu igihe cose mu buzima bwacu kibabaza. Iyo umuntu akwivye, iyo wibwe telefone, iyo wibwe akantu gato, nibaza yuko imwe mu ma experience mu buzima ashobora kugutera ishavu canke akakwenerva, n'igihe umuntu akwivye, n'igihe umuntu aparvenye kugutwara ikintu, agukubisa amakorosi, agucenze, akubeshe, ukibwa. Kandi nibaza yuko mwese ngaha, nibaza ko mwese muramaze kwibwa. Ibyo byose si sengesho nimba batarakwiba, bona sifiwe sana, kandi ntibaze bakwibe, siko. Ariko kandi igihe cose iyo tuvuze kwibwa, ni igihe hari uwundi muntu aje mu buzima bwawe akinjira mu bintu vyawe, akagutwara ikintu utagize gute, agatwara ikintu ciwawe kandi witwa kari ciwawe. Rero Bibiliya ivuga yuko ari kimwe mu bintu, uravyumva, bigize identite ya Satani. Kandi kuko kwanka kwibwa, mwese mu buzima bwanyu buturna autour ya concept canke y'iciyumviro ca sécurité. Haba uburyo inzu zanyu zimeze, haba uburyo ibintu byanyu bimeze, uravyumva, ubuzima bw'umuntu sécurité ni ikintu gikomeye cane. Ahaniniya wirinda ico gutwara ikintu, ico kwiba amafaranga, ico kwibiki, kuko ubuzi yuko ico ufise c'agaciro kirashobora gutwarwa, kirashobora kuzimangana, kikabura. Nico gituma Bibiliya yita Satani umusuma, siko. Numusuma, ariba mu buzima bwacu. Hari igihe usanga mu buzima bwawe ukavuga uti je Satani yaranyivye umunezero, Satani yaranyivye amahoro yanje, Satani yaranyivye umuryango wanje, nari mfise umuryango mwiza, Satani arawiba, arawukoroga, aragira gute. Hari abandi ushaka kuvuga ati Satani yaranyivye abana, hari undi ashaka kuvuga ati Satani yaranyivye inkomezi zanje, nari umuntu akerebutse, nari umuntu agira gute, ntangura kugwaragurika. Hari igihe mu buzima bwawe ushobora kwiraba ugasanga hari ikintu waribwe izo nkomezi, waribwe formation yabo, ugasanga wari umuntu ari brillant canke afise ubwenge, afise ubukerebutsi, hamadanku ugeze muri université, watangura kwiga université ukagira ama migraine adahera, ukagwara imitwe idahera, ugasanga byaranatumye uhagarika kwiga kuko nta concentration ishoboka, ufise umutwe umeze gutyo, ukabona ingwara irakuvanye mu kintu wari ufitiyemo ubukerebutsi kandi wari worohewemwo, ugasanga wabiraba, ugasanga hari ahantu mu buzima uvuga uti
naribwe. Hariho abandi bantu usanga mu buzima bwawe waribwe kariyeri yawe canke ubuzima bwawe bw'akazi bw'imikorere. Hari ahantu waje uratebwa, wari umuntu ufise progression nziza mu kazi, wari umuntu afise efficacité mu kazi, ariko hakaza ikintu caguteranya na sobuja, caguteranya n'abukorera, bikaza bigacika intambamye, ukavuga uti vy'ukuri ndiko ndabona ndiko ndibwa. Rero mu buzima bwacu no musi ikintu nshaka kuvuga, ndashaka gutandukanya ibintu bibiri. Muri Bibiliya hari ikintu bita ibigeragezo. Iyo Bibiliya ivuga ibigeragezo, Bibiliya itwereka ko ari ibintu bidushikira. Yakobo arabivuga, ba Petero barabivuga, Yesu yarabivuze ko n'abantu bake bo muri Bibiliya batavuga ku bigeragezo. Ibigeragezo ni ikintu kibaho, kandi iyo ibigeragezo bije, Bibiliya iravuga ngo Imana nta muntu n'umwe igerageza, ariko iyo ibigeragezo bije, Imana iba yemeye ko biza mu buzima bwacu, kuko atakintu na kimwe kidushika ko Imana itacemereye, Imana itagitangiye autorisation. Ariko kandi Bibiliya ikavuga yuko Imana nta muntu n'umwe igeza, Imana ntitugerageza, ariko Satani niwe abikora avec la permission de Dieu, kuko Imana ntawigeza. Haleluya, ntawigeza, Imana ntitugerageza. Ariko Imana ikatwereka yuko kubw'impamvu kanaka, Bibiliya iratwereka yuko ibigeragezo biza mu buzima bwacu biba bifise intumbero, birashobora gukuza ukwizera kwacu, birashobora gukiza ukwihangana kwacu, birashobora kutwigisha, kandi bigashira no mu buzima bwacu, bikadevelopa mu buzima bwacu ico no kwita ugukogwako canke sensibilité ku bibazo by'abandi biciye mu byo ducamo. Uretse rero ko ibigeragezo bibaho, umuntu w'Imana agomba vy'ukuri kuba ari umuntu ari spirituel, kuko ingorane zose mu buzima bwacu si bigeragezo, ariko hariho nibiza mu buzima bwacu atari bigeragezo, ariko bikaza mu buzima bwacu, uravyumva, bije nk'igikorwa c'umwansi, nk'aho twibwe ibintu vyari vyacu, ibintu dufitiye uburenganzira. Kuko Bibiliya yita Satani umusuma, aza akatwiba. Ni Yesu yavuze ko ari umusuma, yamwisuko onye, akatwiba uwo munezero, akatwiba uko ubuzima bwacu bumeze, akagira ico yivye, akatwiba vraiment, akatwiba. Muri iminsi y'amasengesho rero, ndashaka mu ndwi ikurikira ko dusenga duhagaze muri kino ciyumviro, siko muri kino ciyumviro. Ndashaka munsomere iyo Jean 10:10. Fils, byagenze gute? Jean 10:10. Igisuma nikizanywa n'ikindi atari ukwiba n'ukwica no gutikiza. Nanje jeho nazanye no kugira ngo zironke ubugingo, kandi ngo ziburonke busagutse. Subiramo cane. Igisuma nikizanywa n'ikindi atari ukwiba n'ukwica no gutikiza. Nanje jeho nazanye no kugira ngo zironke ubugingo, kandi ziburonke busagutse. Haleluya. Igisuma ntikizanwa n'ikindi atari ukwibwa. Warubizi, hari n'igihe Satani akatwiba ndavyite guti intumbero y'ubuzima. Ugasanga hariho abantu usanga mu buzima bwawe urabayeho, uriho gutyo gusa, buca bwira, umwaka umugenda, imyaka ibiri igenda, ariko ukaba ufise ubuzima busa n'ubudafise intumbero. Wanaraba n'intumbero ufise canke n'ivyo usengera, ugasanga ni ibintu vraiment vya mwensheri, ni ibintu bito cane ugereranijwe n'ivyo Imana yatekeye mu buzima bwawe, kandi bigize intumbero y'ubuzima bwawe. Ariko agira gutyo ugasanga Satani asa n'uwatwivye intumbero, tukabaho nk'abantu badafise intumbero, siko? Ugasanga Satani yaraje mu buzima bwawe akwiba ivy'agaciro bikomeye Imana yashize mu buzima bwawe. Rero kuri uyu munsi ndagomba ngo dutahure yuko uko tuba tumerewe si misi yose bisobanura ko ari ibigeragezo Imana iriko iraducishamo canke Imana yemeye ko ducamo, ariko kandi tugomba no gutahura iyi principe yuko umuntu w'Imana ashobora kwibwa
nico gituma mu kuba maso ejo bundi naganiriye n'umukristo canke umuntu adukurikirana kuri internet tuganira amasaha aho ava canke igihugu arimo amasaha ntiyarasa nayiwacu ariko yari hagati mu ijoro ndamubaza none ko iwanya ari mu ijoro bigenze gute ngo utelefona ya masaha utamenyere gutelefona akarambarira ngo iwacu amatara yacitse nico gituma navyutse cavuga nti none amatara acitse hari problème yihe aravuga ati tuba ahantu hari abasuma benshi ati rero dufise systeme ya sécurité canke ya alarme rero kenshi hari igihe iyo y'abasuma bagomba kwiba barakupa electricité iyo bakufye electricité alarme ntizishobora gusona naho umuntu yo kugurura idirisha canke agaca ahandi hantu ati rero nca mvyuka iyo amatara acitse nkabimenya uravyumva ko ari igihe acika nsinzira ariko yacitse nkabimenya birananira kuryama nkajanza nanje nkacungana nabo ibi bavyita gucungana nawe Yesu ashimwe cyane haleluya kubera iki kuko umuntu aba akanuye umuntu aba ari maso azi yuko bihora bishika umusuma akiintroduiza muri domaine adakwiye kwiintroduizamo atumbereye kumugirira nabi cyangwa kumutwara ikintu kanaka uravyumva nico gituma natwe mu buzima bwacu bw'impwemu ntidupfa ibintu kuvyita amazina kuko abantu bavyise amazina mugomba gutahura yuko hariho kategori y'ibibazo dushobora gucamwo ariko ndashaka kumensiona iyi kategori y'ikibazo kenshi usanga abantu bararekeranye ibintu ngaha ariko hari ahantu umwansi yaje mu buzima bwacu vy'ukuri akatwiba nijya rumenya kuri kuraca mu kigeragezo nijya rumenya ko umusuma yashitse akaza kukwiba ko byose bisa ko byose byitwa ingorane ko byose byitwa ikigeragezo difference ni yihe difference uno musi mu gatondo ntangiye kukubwira kuko ikiguha kumenya yuko ukwiye guhagarara ukamenya uti ngaha ndiko ndibwa aha ni satani nkategeka ikigutuma uvuga uti Imana nshoboza guca muri ibi bihe ukumva nukeneye kwirukana impwemu mbi ikigutera kugira difference si ico umuntu n'umwe yakwigishije ariko ikigutera gushiraho ubudasa hagati y'igitero no kwibwa gihagaze mu kiganiro ufitaniye n'Imana yawe ata kiganiro ufitaniye n'Imana yawe ntushobora kumenya difference yariyo nico gituma abakristo bajuragirika rimwe akirukana abadayimoni ntibabuje kuko se abadayimoni uravyumva ni kigeragezo uravyumva Imana yemeye ko ubuzima bwawe bucamo kandi kirafise depo yo mu bwiza no mu buryo bw'Imana kizanye mu buzima bwawe uravyumva hama ikindi warekeye aho ngo ni kigeragezo ugasanga hari ahantu ubuzima bwawe buriko buribwa ntiwabaye maso hari ahantu satani ariko araza kukwiba ibi byose bitandukaniye apana mu by'abandi batubwiye ariko bitandukanira mu Imana itwemeza aho Imana ishobora kubwira ngo fata iminsi usenge fata umwanya usenge fata ugire gute iyi dimanche iheze igihe navuga ngo tugiye gufata iminsi 21 dusenga numva umenga isengesho riri mu mutima wanje rihagaze kuri iyi aspect ndiko ndavuga kuno musi muri kino gitondo numva umenga dushaka gufata umusuma numva umenga kujya twavuze ngo dushaka gushira gafu mu sahani yawe ariko numva umenga biri clair yuko hari ikintu Imana igomba gukora mu buzima bw'abantu mu ishengero bashobora kuba batari bose kuko umviriza nakubwire ikindi kintu kiri important Imana irashobora kudukiza Imana irashobora kutubohora uravyumva ariko kandi hamwe n'ivyo igomba kubibishaka ariko ivyo vyose nta umuntu n'umwe yobikemura asamaye ariko bigomba kuva mu bucuti bwawe n'Imana aho Imana ikomunika umutima wawe ikakubwira igihe ubuzima bwawe burimo Yesu ashimwe cyane haleluya Yesu ashimwe cyane ukaburi ngaho no musi muri kino gitondo ukabuza uti jewe vy'ukuri ndabona ko mu buzima bwanje naribwe satani yaranyivye ndashaka kubwira ngo wewe haleluya iyi ni gihe cawe uhaguruka ukavuga ati je refuse ndagomba ko ikintu canje kigira gute passage nshaka guhagarara ko kugira ngo nsobanure neza ico ndiko ndavuga iri muri chapitre ya mbere ya Samuel wa mbere igice ca 30 ni chapitre ndende sinza kuyisoma yose ariko muri indwi tugiyemo y'amasengesho nzogenda ndayigarukako canke tuyigako nivyashika tukiga canke nkumva naho nyene tugomba kugenda ariko kandi
ndashaka kuvuga ngo uyu murongo uradutahuza yuko ico satana dutwaye ico ico cose turashobora kandi kukigaruza, tukagaruza ibyo twibwe, ibyo twatakaje. Urashobora kugaruza ubutunzi bwawe satani yakwibye, urashobora kugaruza ivyizigiro byawe byatakaye, urashobora kugaruza amahera yawe, amagara yawe, urashobora kugaruza imigenderanire yawe satani yavanzemo akayizanamwe ibibazo, urashobora kugaruza indoto zawe zatakaye wamaze kuvamwo, urashobora kugaruza uturyo twarenganye ubuzima bwawe, urashobora kugaruza ico no kwita akaranga kawe, identite yawe, uravyumva yatakaye, siko? Kuko hari igihe ibyo byose ni ibintu satani ashobora kutwiba. Usomye muri iki gice, ndashaka ngo dusome duhagaze ku kintu cabaye, ariko reka ngire resume y'ibyo tuza gusoma muri izi verse zishika kuri 5 tugomba gusoma. Dawidi yari yagiye n'abasirikare biwe bagenda ahandi hantu, bava muhira bagenda kure, basiga igisagara cabo, basiga imiryango yabo, ubutunzi bwabo, abagore babo, abana babo, ibintu byabo byose bari bafise by'ubutunzi barabisiga. Abagabo barasohoka bagenda ahandi, bagenda ku rugamba. Bagize gutya, bari abantu bwa mbere na mbere mu byo ngomba ko mutahura yuko bari muri territoire canke bari mu gisagara, abansi babo aribo bagitegeka, abo bitwa abamareki, nibo bategeka aho hantu, nibo bari bafise inkomezi muri ico gisagara, nibo bagitegeka. No kuvuga ngo Dawidi n'abasirikare biwe baba muri territoire ennemi. Uyu munsi nagomba mutahure kino cimviro, Bibiri ivuga yuko iyi si Yesu yita Satani le prince de ce monde. Iyi territoire turi munsi mwijuru, aha hantu turi Satani arahakorera, arahaganje, arafise ubushobozi bwinshi bw'ivyo akora, arafise ivyo yonona. Nk'ishengero tugomba gutahura yuko tuba muri territoire ennemi. Tugomba gutahura yuko aho tuba, aho twubakira ubuzima bwacu, aho tubaye, aho dukorera, aho duterera imbere, ariko turi muri territoire ennemi. Bisobanura ngo mu yandi majambo, umwansi ashobora gushika anytime, ashobora kugira ama incursion, ashobora kwinjira, ashobora kuintervena, ashobora guseruka mu vyacu bikaza n'ikibazo, kuko turi muri territoire ennemi. Ibi inyandiko ndabivuga ko ndabishimikira ko cane, kuko na Yakobo yavuze, sinsikari Yakobo yaravuze ngo ntihagire uwo muri mwebwe atangara, uravyumva, abonye ibitandukanye bimugerageza bize gushika mu buzima bwiwe. Ni nkuko yari karatwavertisa atubwira ati ibigeragezo ntibikwiye kubabera surprise, ibigeragezo ntibikwiye kubabera kintu cahatari kibaye, ibigeragezo ntibikwiye kubabera nk'ikintu kitabaho gihejeje gushika. Ariko kandi ijambo ry'Imana riraduprepara rikatwavertisa ko ibigeragezo birashobora gushika mu buzima bwacu. Abo twari kumwe ku munsi wa gatanu twarahagaze cyane ku kiki cimviro canke kuri iri jambo ridufasha gutahura ngo mbega ni gute wewe wiyubaka. Nimba turi muri territoire atari yacu, nimba umwansi afise operation akora aho dusanzwe turi, mbega twubatswe gute, twiyubaka gute régulièrement, hagati mu ndwi wiyubaka gute, nibihe vyubaka impwemu yawe, urafise ivyubaka umubiri wawe, urabizi kandi uravyitwararika, ariko nibihe vyubaka impwemu yawe. Tu penses que dimanche ishobora kugufasha kubaka wewe? Impossible. Ivyo bavyita service minimum. Ivyo no guha Imana utuntu dukeya, ariko kandi ukwiyubaka ugomba kuba uri conscient et consciente kuri kura contribuer ku kintu kigufasha kubakwa, kubera iki uri muri territoire, uri mu butaka bw'umwansi. Rero Dawidi igihe bari basohotse, Bibiri ivuga ngo aba bagabo barabateye, bamaze kubatera bamerera nabi cyane, ku buryo mu gihe cabo batwaye ibintu byabo byose, batwara abagore babo, batwara abana babo, batwara ibitungwa byabo, batwara ubutunzi bwabo, ikintu cyose bari bafise umwansi yaragitwaye, arakibiba, kiragenda kirazimangana. Ngo bagarutse mu gisagara basanga ahubwo ibintu byabo byose, ibisagara byabo byaturiwe, ibintu byabo byagiye, abantu bose bagiye. Ndashaka unsomere izo passage 1 gushika kuri verset 5. Nuko Dawidi n'ingabo ziwe
bashika isikulagi ku munsi ugira gatatu basanga abamareki bateye igihugu cy'ubumanuko n'isikulagi basanga n'isikulagi bahanesheje bahaturiye banyaze abagore n'abari muri ico gisagara bose abato n'abakuru ntibari bagize uwo bica atari kubajana ari nyagano bakigira nuko Dawidi n'abantu biwe bashitse kuri ico gisagara niko gusanga baturiye kandi abagore n'abana babo b'abahungu n'abakobwa bajanywe ari nyagano maze Dawidi n'abantu bari kumwe nawe baraturikisha bararira gushitsa aho batakibasha kurira wageze warenganye 5 fisto 4 okay come on maze Dawidi n'abantu bari kumwe nawe baraturikisha bararira gushitsa aho batakibasha kurira kandi abagore ba Dawidi bomi Ahinowamu w'Yezireli na Abigayili yahora ari mukana bari w'i Karumeli nabo bari bajanywe ari nyagano. Haleluya. Iki gicapo c'ubuzima bwa Dawidi ni histoire yawo iratwereka ibintu bishobora gushika aho vy'ukuri uvuga uti natewe vy'ukuri umwansi yatwivye umwansi yagize gute. Bibiri ivuga ngo bashitse ngo aba bagabo baraturikisha bararira. Yani Bibiri ivuga ngo aba bagabo bararize baboroga. Mwebwe ntimushobora kwibaza mu bitigiri bitari munsi Bibiliya itwereka by'abasirikare ba Dawidi. Abasirikare ba Dawidi bari abagabo barenga 300. Sinzi ko mugerageza kwiyumvira abagabo 300 bariko bararira baboroga. Kandi mwibuke ko aba bagabo b'Abayuda mu mico yabo n'ukuntu bameze bari bameze nka mwega abagabo b'Abarundi. Nabantu biyugaye bameze nka mwege amosoze akoroka agenda dedans. Ariko uyu munsi ngo bararira baraturikisha mwese ni mwirabe mwese gaha benshi ari abagabo barinze basaza batararira n'umuntu ngo abibone hanze. Ariko ngo aba bagabo bararize amosoze arakoroka baraboroga ngo gushika naho Bibiliya yatubwiye ngo gushika naho amosozi yabo yarakamye. Ntushobora kugira amosozi nkayo, ntushobora kuboroga nkuko, ntushobora kurira nkuko, nukuri utababaye, ntushobora kugira amosozi nkayo. Hariho ukurira kubaho atamuntu umwe ashobora kugutahura kirese ujyanye na rikararira. Kandi biranatangaza yuko abantu bose baba bari hafi yawe bagerageza kukuzivya caye kukubuza. Ariko haragahinda umuntu agira, haragahinda ugira mu buzima iyo ushitse ahantu ukabona ikintu utakaje, ikintu wibwe, ikintu mwansa atwaye, ikintu mwansa akoze. No kuri uno munsi muri kino gitondo ndiko ndimvira kuri iri jambo nigihe twari turi muri louange tuko turasenga navuze nti Imana kiza abantu bose bariko bararira. Kora ku bantu bose muri louange na adoration bariko bararira. Abantu bose baje ngaho muri kino gitondo bababaye. Abantu bose bafise impamvu n'agahinda mu mutima wabo kabatuma uravyumva bashobora kurizwa ku rugezo rw'ikintu twe tudashobora gusobanukirwa. Ndavuga nti Imana kiza abantu muri kino gitondo tukiko turahimbaza nariko ndasenga vraiment numva nti Imana kora operation. Hari ibintu tudashobora gukora, hari indemeshanya tudashobora kukuzanira, hari amajambo tudafise twokubarira, hari n'igihe n'amajambo abantu bose bakubwira agushisha ukumva nushaka no kuyumva, hari n'igihe woshiramo na écouteur nanje ndiko ndavuga kugira juste uvuga uti ndagusavye urengana kuko atacu ushaka kumva. Bibiri ivuga ngo aba bagabo bararize barasara baraturika. Ariko bantu b'Imana ndashaka kubabwira ikintu kindi niyumvise muri iri jambo ndiko ndarisoma guhera hirya yejo kwa gatanu ndiko ndiga kuri no jambo. Bibiri ivuga ngo igihe abamareki bashika bagasahura ibintu byose bagakura ibintu mu gisagara bagatwara abagore bagatwara abantu b'abana. Bibiri ivuga ngo abagabo siho bari abagabo Yesu ashimwe. Bibiri ivuga ngo abagabo siho bari ariko kandi canumva muhemu yera anjanye mwitongo rya Edeni ngenda kubona ingene igihe Satani yaza kuvugana na Eva Adamu siho yarari. Numva Imana irikirambwira ingene mu miryango canke ingene mu gihugu abagabo mukiye kuba abagabo. Hariho culture dufise mu Kirundi yo kuvuga ngo umugore ngo ni nkingi, umugore niki, ugasanga ibintu byose n'umugore. Uravyumva n'umugabo akakubwira ngo shango je viva ngo simora nza gusenga ngo jewe umugore wanje ngo aransengera.
ugasanga abagore babaye abasenzi banyu, nibo babasengera, nibo bentereseda ibintu byose bijyanye na stabilite y'umuryango. Ugasanga muri conception yacu twibaza ko abagore ngo ni inkingi, ngo abagore ngo ni babita gute kandi mfasha. Ariko abazezwa nzu, abagira ibinya, bihora binantangaza iyo uduzeho uruguru, usanga umuntu w'umumama ariko aririmira n'utwana twiwe tw'intahekana 3 canke 4 turi ngaho mu mirima. Uravyumva, abagabo bakaba bafise inkoni, bari hehe abagabo kwibarabara, bariko bakora iki? Ariko siko Bibiliya ivuga. Bibiliya ivuga ngo bagabo muri mitwe y'abagore banyu nk'uko na Kristo ari umutwe w'ishengero. Ntimukemverse uruhara na hierarchie y'Imana kugira ngo mwe bibashire mu itiro no mu gusinzira. Nimba abagore banyu basenga bakaba spirituel, mwe muhamagariwe gusenga no kuba spirituel kubarusha, kuko mwebwe muri mitwe y'imiryango yanyu, kandi Imana irabiteze, kuko igihe cyose Satani aza kwiba mu miryango, aza gusambura imiryango, abagabo bari kwibarabara. Mufise responsabilité y'ingo zanyu bagabo. Yesu ashimwe cyane. Kandi iyi responsabilité ntihagarakiye gusa mu kurondera igiceri no kurondera amafaranga no kwirukanka no kubira icuya, ariko responsabilité yanyu nk'umutwe niyo kuveya, ni attention, niyo kwitwararika, niyo guproteja, niyo gukurikirana, niyo kuhaba, niyo kuba muri detail. Simvuze necessairement ngo mugende kumesa, uravyumva, ntiyaragera ku ivyo ndabibabarira, ariko kandi mpere hakuno, ariko kandi basi mugomba kuhaba. Mbwira umugabo mwicaye muti ugomba kuhaba vraiment. Yesu ashimwe cyane. Bwana sifiwe sana. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe cyane. Abagabo igihe batari mu gisagara, abamareki barashitse bahitana ibintu byose, batwara ibintu byose. Nico gituma ngaha muri life center niyo dusengera abana, abagabo hari itegeko ko abagabo aribo baterura abana, kuko ibintu bera mu tuntu duto. Uza gusanga umuntu w'umugabo ngo sinagafata ngo nigafatika ngo ndamurindira agende. Oya, mu bihugu byose abagabo bashobora gukurikirana abana bakitwareka abana, abagabo turaba expert mu kurera abana kurusha abagore. Ndabahe info. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Kubera twega abagabo turafise principe ya négociation. Abagore nabo niyo barira ntibanegosia, ni A plus A égale B. Ntimari mubizi. Ariko abagabo n'aba négociateur ntaco batokumvikana ko n'abana. Yesu ashimwe cyane. Rero twege ntiturama machine a fabriquer cash, ariko kandi turi n'abapapa, uravyumva, tugomba kugira gute? Abazogira mariage uyu mwaka muvuge ngo amen. Muri benshi nta jobera abantu bose barabanditse. Bwana sifiwe sana. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Rero basanze bibwe. Ikintu ca mbere bakoze, bararira, bahejeje kurira. Ku murongo wa kangahe? Ku murongo wa 6. Fiston dusomere verset 6. Maze Dawidi agira intuntu nyinshi, kuko abantu bavuga nk'abagomba kumutera amabuye. Bose bari n'akabonge bw'abana babo b'abahungu n'abakobwa. Ariko Dawidi ariremesha yisunze Uhoraho Imana yiwe. Bwana sifiwe sana. Yesu ashimwe cyane. Bibiliya ivuga ngo bahejeje kurira. Nimwibazije ikintu caciye kiba ngo bahejeje kurira, batangura kugira inama. Dawidi turamwica. Ikintu ca mbere bakoze, bahindukiriye umurongozi. Bati tugira tumwicisha amabuye kuko turahejeje kurira. Dawidi mo nawene amaze kugira ubwoba, agatega ubwoba n'ishavu bafise n'agahinda kabo bagabo. Dawidi amaze kubona ibigira bikurikire kari ibintu bikomeye. Haleluya. Bwana sifiwe sana. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Ikintu Dawidi yakoze,
ngo agira gute ku murongo w'indwi ngo amaze kubona ibigiye kuba, amaze kumva ishava, amaze kugira gute ngo arahindukira. Haleluya. Ku murongo ariremesha yisunze uhoraho imana yiwe. yisunze uhoraho imana yiwe. Amina. Verset 8. Dawidi araheza asiguza uhoraho ati ninakurikira ico gitero nzogihambya. Haleluya. Aramwishura ati nubakurikire kuko utazobura kubahambya ukabaka vyose. Stop. Bibiliya ntitubwira ngo Dawidi amaze guterwa ubwoba nawe nababaye kuko bari bamutwaye nawe n'abagore n'abana biwe, ni ukuvuga ngo nawe ubwiwe yari victime y'icabaye, ariko hirya yuko nawe yari umuvictime y'icabaye, ariko kandi responsabilité y'icabaye abantu bose batanguye kuyitumberezabo, kuko abantu b'Imana mubishaka mutabishaka iminsi yose abantu bama barondera uwo batera amabuye y'ingorane zabaye. Nimwiyumvire, Bibiliya ntitubwira ngo Dawidi yaciye agenda kuraba muri banki amahera afise. Bibiliya ntitubwira ngo Dawidi ngo yaciye arondera abajama biwe ngo babiganire ko ngo bafate umwanya. Dawidi ntiyaciye afata n'icupa ry'umuvinyu. Uravyumva ngo shango ngo maze iminsi gomerewe nawe ngo naciye ntumako ngo naratumyeko. Uravyumva ntiyagiye gufata bouteille, ntiyagiye kurondera icanywa, ntiyagiye kugira gute, ariko ngo Dawidi amaze kubona ibintu nk'ivyo onya ngo arahindukira aja kugira gute, kwiyubaka, agenda kugira gute, kwiremeshereza. Bavuze gute mu Kirundi? Ariremesha. Aja kwiremesha. Barizo mishano tibigoye icuja he. Reka ndababwira inkuru imwe, iyo bigoye mujaho mwari musanzwe muja. Hari abantu bashaka gupanga uyango shaka ko bikomeye ngo shaka ngo nta kindi ngo bivuga ngo atari Imana yo ngo gutangura gusenga, kuzo umuntu araje gutangura gusenga. Urazi gutangura gusenga? Yo, urazi umwanya bizofata. Urazi umwanya bizofata kugira umenye n'ingene basenga. Urazi n'umwanya bizofata kugira umenye n'ingene bantu b'Imana. Nta na rimwe ari trop tard kuza kurondera Imana, ariko ndabipfurije kwimenyereza kurondera Imana, atari kubera ibintu byamaze kuba mu muriro canke byabaje kuba urudavagi, ariko kandi hakwirukira ivyo kunywa, hakwirukira ivyo kurya, hakwirukira abagenzi, hakwirukira gusambuka. Namamura n'abantu agerageza kuko-explica igituma ariko ari comporta nabi ngo kubera ngo hariho problem arimo. Shaka pastor gwavuye ngo byarandengera, mbo mumfashe nimuce mvuga ngo niganya abagore kuko nibo mbona kenshi. Uravyo nimuce mureka kuza, urumva ngo pastor gwavuye ngo cyo byandengeye cyane ngo sinzi gwico wacuza kumfasha ngo sinzi ko wacuza gufata wakashaka imivinyo yoyo ngo ndayinyoye. Ngo Dawidi amaze kwevalua situation, amaze gushira ku munzani ibintu byose, amaze gushira umubabaro wiwe imbere yiwe, amaze gushira umubabaro w'abandi bantu bose, amaze gushanta ku bitugu vyiwe responsabilité afise nk'umurongozi kubiriko birashika, agenda ahindukirira Imana, ahamagara abasacrificateur, ahamagara abakozi b'Imana, arabahamagara muri kijya gihe urondera Imana wakoresha ibyo bita urimu na tumimu, byari ibintu bimeze nk'amabuye bambara, nivyo bakoresha mu gukonsulta Imana. Dawidi aravuga ngo reka ngende kubaza Imana, reka nje kubaza Imana ngo mbega ngo ndabakurikire ibintu byacu turabigaruza canke ndabireke. Kubaza Imana ashengero ry'Imana. Erega n'abantu benshi batinya kubaza Imana kuko batazi nuko ivuga. Kandi biragoye kuja kubaza Imana udasanzwe ufitaniye ubucuti bwo kuganira nayo kugira ngo umenye uko isanzwe ivuga, kuko ushobora no kuja mu masengesho ukarinda uyaheza utumvise icyo Imana yakubwiye, kuko nta communion, nta busabane, nta relation wigeze wubaka mu buzima bwawe aho wiga kumva ijwi ry'Imana. Ndashaka mubone iyi reaction y'umuntu ahejeje gutakaza ivyiwe, mubone iyi reaction y'umuntu ahejeje kwibwa. Repris tactique, uravyumva? Mu ngwano zose iyo mwakubiswe kuri front mugomba kuba mufite ico bita base arrière, aho mugira ico bita repris tactique, kuko umuriro ni mwinshi, bariko barabarasa kandi nimuti repris baraza kubamara, mukagomba gusubira inyuma kugira ngo muhindure strategie y'intambara, musubira inyuma, bavura ibikomere by'abavuwe, musubira inyuma, mugira amanama, musubire mushire hamwe objectif zanyu. Uko uravyumva nico gituma no muri football haba mito kugira ngo abantu bagende bahure na coach,
ahindure plan de jeu, ahindure ingene ibintu bikwiye kugenda kugira ngo bagaruke ku kibuga muri deuxième mi-temps, kumbure victoire bamaze gutakaza bibwe ihindurwe nuko abantu baronsa ahantu bubakirwa kandi bahinduriwe ivyimviro kugira ngo bagende kugira attack ikurikira. None kari gucyo bimeze mu ntambara zo mwisi, kari gucyo bimeze no mu rubuga rw'umupira urwo ariko rwose, kubera kandi atariko vyomera mu buzima bwacu, dukubitika tukaguma tugenda nk'ibimashini, uravyumva amasasu yakuzuye mukabandanya wirukanka, uravyumva. Ariko ni hehe hantu garuka ukaza kubakirwa kugira ngo Imana ironke umwanya wo kwemvesisa ikubwire ngo mwana wanje ukunuku. Ikinco catumye Dawidi yaravuye ku rugamba, ntiyaciye haguruka muri emotion gusa ngo baciye hehe, ntiyaciye haguruka, yari umusirikare. Ni gute norinda kuja gusenga ngo mbaze Imana ngenja kuribera famille yanje? Kandi uravyumva, no, bamwe bagenda batazi niyo baroye. Dawidi ntiyaraza babatwaye iyo bari, ntiyaraza aho bagiye kubanyegeza, ntiyaraza aho bababitse, nta kintu na kimwe yari afise. Ariko kandi yarazi ngo Imana nakurikiye irafise information zose about ico natakaje cose. Ndaje kubabwira muri kino gitondo ngo Imana irafise information zose necessaire kubijanye n'ico watakaje. Yesu ashime cyane, Yesu ashime cyane. Ubutumwa bwiza ntibuturera kuba des êtres émotionnels. Ubutumwa bwiza buturera kuba des êtres spirituels. Dufitaniye ubucuti n'Imana, dufise Imana ikomeye. Ahamagaza abasacrificateur. Ubu mwebwe ntimukirinda guhamagaza abasacrificateur kugira ngo Imana intervene, ariko mufise abaruta abaherezi, kuko mufise muhemu yera. Mwosenga mwijoro, mwosenga ku murango, aho uri hose mu cumba cawe wosenga. Urafise accès ku Mana 24/24. Ahari hose umwansi surgis akakwiba, urafise Imana 24/24. Ugenda kubaza kubijaye n'ico gitero, ukavuga ati Mana, qu'est-ce qui s'est passé? Haleluya, Yesu ashimwe cyane. Nimba uri umunyedini ntuza kunyumva uno munsi, kandi siyo ndiko ndabarira kuko uracakeneye gufashwa. Ariko nimba uri umuntu w'impwemu, ndaje kubwira uno munsi muri kino gitondo ngo hariho Imana duhamagara, hariho Imana dutumbera, hariho Imana izi vyose, irazi uwatwivye, iratahura ico twatakaje, irabizi vyose, izi naho umwansi yaciye.